Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ibitangaza Yesu yakoze n'izindi nyigisho yatanze mu gihugu c'Abisirayeli, ariko rero ntibamwemera ko ari umwami. Uyu munsi tuza kuraba impari zari hagati ya Yesu n'abarongozi b'amadini ku bijanye n'isabato. Nk'uko twagiye turabibona muri iki gitabu, Matayo ntatubwira ivy'amamuko y'ubugingo bwa Yesu. Matayo kandi ntiyanditse mu rukurikirane ivyo Yesu yagenda akora. Intumbero yiwe kwari ukwerekana ko Yesu yavutse ari umwami. Inyigisho yigishirije ku musozi zari zerekeye amategeko y'ubwami nka kimwe bita manifeste. Yarerekanye ko Yesu afise ububasha bwo gukora ibitangaza. Hanyuma Yesu yatumye intumwa, ariko baramuhakanye. Hanyuma umwami Yesu yaciye atangaza imanza ku bisagara byamwihakanye. Ubu naho rero tubona impari zabaye hagati ya Yesu n'abarongozi b'idini b'ico gihe, cane cane abafarisayo. Ubwa mbere babonetse ari abagenzi ba Yesu, ariko mu nyuma vyarahindutse baba bansi biwe bivuye ku bibazo vy'umunsi w'isabato. Izo mpari zose zatewe nuko Yesu yiyise umwami w'isabato. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 12 umurongo wa mbere haravuga ngo, muri ico gihe aca mu mirima y'ingano kw'isabato, abigishwa biwe bashonje, batangura kumyoza ingano barazihekenya. Muri iki gihimba tubona ko Yesu yemeza ko ari umwami w'isabato. Imbere yuko twinjira mu mpari y'isabato, reka tubanze turabe igituma abigishwa bamyoza ingano hanyuma bakazihekenya. Nukubera iki babigenza gutyo? Nukubera ko bari bashonje. Kubera iki kandi bari bashonje? Nukubera yuko bariko barakurikira Yesu kandi urugendo ntigwari ruto. Wibuke ko Yesu yabwiye wa munyabwenge w'ivyanditswe yahatswe kumukurikira ati, imbwebwe ziri n'imyobo n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari, ariko umwana w'umuntu ntagira harambika umusaya. Tubisoma muri ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba c'8 umurongo wa 20. Rero muri iki gihimba abigishwa biwe bari bashonje. Ibi kandi bitwibutsa ubworo umwami wacu Yesu yikoreye. Tuzobona ingene Yesu yavugiye abigishwa biwe ku byo bakoze. Aha rero niho impari zatanguriye n'abarongozi b'amadini n'abarongozi b'idini. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 12 umurongo wa 2 naho haravuga ngo, abafarisayo babibonye baramubwira bati, mbega abigishwa bawe ko bakora ikizira gukorwa kw'isabato? Mu yandi majambo, abo bafarisayo babajije Yesu bati, ni kubera iki wemeye ko bakora ivyo? Umurongo wa 3 nawe uravuga ngo, nawe arababaza ati, ntaho murasoma ico Dawidi yakoze aho yari asonzanye n'abari kumwe nawe? Iyi nkuru ya Dawidi tuyisoma mu gitabu ca mbere ca Samweli mu gihimba ca 21 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6.
ibi vyabaye mu gihe Dawidi yankwa n'umwami Sawuli ari we yaganze ico gihugu. Aho rero mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo tubona ko na Yesu yanswe n'umwami. Ibiranga Yesu kuba Mesiya ntibavyemeye. Aha rero mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo tubona ko Yesu nawe nyene yaswe nk'umwami. Ibiranga Yesu kuba Mesiya ntibavyemeye. Yesu rero yagombye kwitwaririka abantu biwe ataravye imigenzo y'isabato. Dawidi nawe ntiyitondeye ivyagezwe vya Mose kuko yahembuye abantu biwe. Yesu abandanya kuvuga ivyashikiye Dawidi. Aho ni ku murongo wa 4 ati ngene yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yagenewe gushikanirwa Imana, yari umuziro kuri we no kubari kumwe nawe uretse abaherezi bonyene? Canke ntaho murasoma mu vyagezwe ingene ku isabato abaherezi iyo bari mu rusengero bazirura isabato ntibabeko igicumuro? Iri ryungane ngo imbabazi nizo ngomba sibimazi, Yesu yaciye arikoresha. Yesu abandanya kuvuga ati ariko ndababwira yuko hano hariho uruta urusengero. Yesu yavuze ko asumba urusengero rwabo. Abafarisayo bobo babona ko yarogose. Si uko yarenze ivyagezwe vy'isabato gusa, ariko kandi yarogose. Ku murongo w'indwi Yesu abandanya kuvugira abigishwa biwe ati iyo muba mwari muzi iri jambo ico rivuga ngo imbabazi nizo ngomba sibimazi, ntimuba mutsindishije abatari kw'igicumuro. Iri ryungane ngo imbabazi nizo ngomba sibimazi Yesu yarikoresheje arikuye mu gitabo ca Hoseya igihimba ca 6 umurongo wa 6. Yesu yavugiye abantu biwe ko batarenze ivyagezwe vy'umunsi w'isabato. Kubera iki batabirenze? Kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Bari kumwe rero n'uwugaba iyo sabato, niko tubisoma ku murongo 8. Igihe Yesu yababwira ko ari umwami w'isabato, wamenga bakoze mu nkovu. Ku bw'ayo majambo Yesu yavuze, yatumye haba umururazi w'urwanko imbere y'abo bafarisayo. Izindi mpari zerekeye isabato zabaye igihe yari yinjiye mu isinagogi iwabo, nkuko tubisoma ku murongo w'9 kugeza ku wa 11 muri ubwo butumwa uko bwanditswe na Matayo. Ngo avayo yinjira mu isinagogi, kandi harimwo umuntu anyunyutse ukuboko. Baramubaza bati mbega biremerwa gukiza ku isabato? Kwari kugira ngo baronke uko bomurega. Arabishura ati ninde muri mwebwe yoba afise intama imwe ikagwa mu cobo ku isabato ntayifate ngo ayikureyo? Umuntu yokwibaza ati mbega uwo muntu anyunyutse ukuboko yoba yari yazanywe n'abafarisayo ngo barabe ko Yesu boronka aho bamufatira? Agasangwa ari ivyo, hari ibintu bibiri vy'ingirakamaro abasi ba Yesu bemeye. Kubahiriza isabato nk'uko abanyabwenge b'ivyanditswe babivuga wari umuzigo ku bantu. Ico ni ca mbere. Ikigwa dukura muri iyo nkuru y'uwo yaranyunyutse ukuboko nuko umuntu yemerewe gukora iciza. Nigitangaza kubona iciza Yesu akoze catumye abafarisayo baja inama yo kumwica, kandi Yesu ari umutangabugingo. Nk'uko vyari vyarahanuwe, igikorwa ca Yesu caje kigana abo nyene banyarucari. Yesu ntiyigeze abakengera ngo abaje kure. Bavuze ngo ararogose, ariko we yaragororotse. Niwe rukundo n'ivyizigiro nk'uko Yesaya yabivugishijwe. None ivyo vyose bifise ingaruka ki ku bugingo bwa twebwe nshuti yanje? Icambere nuko abo bantu bemeye ko Yesu afise ububasha bwo gukiza
nk'uko twagiye turabibona. Ikindi, abansi biwe ntibigeze bashira akabaza ku bubasha bwiwe bwo gukora ibitangaza. Abafarisayo baremeye rwose ko afise ububasha bwo gukiza abagwaye, nico gituma bamuzaniye umuntu anyunyutse ukuboko ngo amukize. Ikigira gatatu ni uko bemeye ko igihe uwo muntu yasigwa mu nzira ya Yesu aza gucamwo, yamuteye akagongwe aca aramukiza naho hari ku isabato. Ikibazo c'uko ashobora gukiza ku isabato kwari ukugira ngo bamufate, ariko na Yesu yarabafashe. Umurongo wa 12 haravuga ngo, mbega none umuntu ntaruta intama cane? None rero biremegwa gukora ibyiza ku isabato. Yesu yategerezwa gukora iciza naho hari ku isabato. Utaravye ibibazo n'inyishu vyabo, Yesu yakoze neza, kuko gukora ibyiza ni kimwe mu vyamuzanye. Umurongo wa 13 nawo turabona ngo, Yesu abwira uwo muntu ati, gorora uko kuboko kwawe. Arakugorora kurakira, gukomera nk'ukundi. Imana ishimwe. Ngiki gikorwa gikomeye Yesu yakoze imbere ya babandi. Yesu rero yakijije uwo muntu ku munsi w'isabato. Mbega yararenze ivyagezwe? Inyishu yawe nshuti yanje yoba ari iyihe? Inyishu yanje nuko atarenze ivyagezwe. Umwami Yesu ahejeje gukiza uwo muntu, abafarisayo baciye basohoka bamugira inama ngo babone ingene bomwica, niko tubisoma ku murongo wa 14. Abafarisayo baguma bagomba ko Yesu aba umugenzi wabo, nico gituma bifuza kujana nawe. Ariko umwami Yesu nawe yaciye yanka, baca bahinduka basi biwe. Kuva ico gihe batanguye kumuhama, mbere bashatse kumufata uwo munsi nyene, ariko batinya abantu. Ariko Yesu amenye ko bagiye ngo bamufate, arahava. Benshi baramukurikira, abakiza bose. Uravye ku murongo wa 15 uca ubibona. Kubera ivyo abafarisayo bagira bakore, vyatumye Yesu abavamwo ngo ntibamufate, kuko igihe ciwe nticari bwagere. Ntibashobora kumufata igihe yagenewe kitarashika. Hari ikintu gitangaje, Yesu ntiyakijije abantu bakeya, ariko ngo yakijije bose. Haleluya. Naho byari bimeze gutyo, abasi biwe bagumye bamukurikira, bamwagiriza ko yarogose. Urashobora nshuti yanje kuba umwasi wiwe canke umugenzi wiwe. Niwaba umugenzi wiwe, nawe araba umukiza wawe. Ariko naho niwaba umwasi wiwe, ukanka kwemera kumwizera, nawe ntakwemerera yuko woguma aguhamagara ngo agukize. Muri iki gihe Yesu yarabandanije gukiza abandi benshi, maze arabihaniza ngo ntibagende baramwandagaza, ntibagende baramukwiragiza mu mpande nyinshi, kuko hari ico yagomba ko kubanza kuba. Yesu ntiyaje ku isi nk'umukozi w'ibitangaza, oya, ariko yaje kwerekana ibimuranga nka Mesiya. Igihe bamwanka, yagumye akora ibikorwa vyiwe bimujana ku musaraba ngo abe umukiza w'isi yose. Ku murongo wa 17 kugeza ku wa 20 haravuga ngo, kugira ngo ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya bishike, ngo nguwo umushumba wanje natoranije, nkunda, ahimbara umutima wanje. Nzoshira mpwemu wanje kuri we, azomenyesha amahanga ubutungane bwanje. Ntazoharira, ntazoyogora, kandi ntawe uzokumva ijwi ryiwe mu nzira. Ntazohohosha irenga rivunitse, n'urumuri ruyengera ntazoruzimya, gushitsa ashikanye ubutungane ku ntsinzi. Ibi ni ibikorwa bidasanzwe Yesu yarahamagariwe gukora. Ku murongo wa 21 havuga ngo,
kandi izina ryiwe niryo amahanga azokwizigira. Yesu yakoze ibidasanzwe kandi niwe wo kwizigirwa nshuti yanje. Kristo yanswe n'abantu biwe b'Abisirayeli. Ivyo bikaba vyatumye ubuntu bwiwe bushika ku banyamahanga. Nico gituma mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa Pawulo aja kuvuga ubutumwa bwiza mu banyamahanga, kubahumura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwijima baje mu muco, bave mu bubasha bwa Satani baje ku Mana, bate ko baharirwa ibyaha byabo, baraganwe ubugingo n'abejejwe mu kwizera. Ubu naho rero turabe icyaha kidaharirwa icarico, nk'uko tubiraba ku murongo wa 22 n'uwa 23 baravuga ngo, maze bamuzanira impumyi y'ikiragi yinjiwemo na dayimoni arayikiza. Ico kiragi kiravuga kirahumuka. Ishengero ryose rirumigwa riti, mbega uwu yoba wa mwana wa Dawidi? Mu yandi majambo bavuga bati, mbega uwu niwe Mesiya wacu? Yari afise ibimuranga. Iki ni igitangaza yakoze gikomeye nka kurya yazuye abapfuye. Ibitangaza yaguma akora byo gukiza abagwaye no gusenda abadayimoni vyatumye abantu batahura ko Yesu ari umwana wa Dawidi, ari we Mesiya. Ariko abafarisayo bo bavuga ngo iki? Abafarisayo bavyumvise baravuga bati, ntashobozwa n'ikindi gusenda abadayimoni atari Beyezebuli, umukuru w'abadayimoni. Uko niko tubisoma ku murongo wa 24. Iki ni icyaha kidaharirwa. Kurikira neza imirongo ikurikira wumve ingene ivuga. Umurongo wa 25 haravuga ngo, amenye ibyo biyumvira arababwira ati, ubwami bwose iyo bwitandukanije ubwabwo burahona. Igisagara cyose n'umuryango wose iyo vyitandukanije ntibirama. Wa 26 arabandanya ati, na Satani yosenda Satani yoba yitandukanije ubwiwe, none ubwami bwiwe bworama bute? Ariko jewe namba Beyezebuli ari washoboza gusenda abadayimoni, abana banyu bashobozwa nande kubasenda? Iki ni kibazo gikomeye Yesu yahaye abo bafarisayo. Ntibazovuga ko abantu boba basenda abadayimoni bafashijwe na Beyezebuli, ariko Mpwemu w'Imana niyaba ari we ashoboza gusenda abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana burabashikiriye. Abo bantu bavuga ibitari byo, ubwami bw'Imana bwari bubashikiriye. Ubwami bw'Imana burabashikiriye kubera ukuza kwa Mesiya. Yesu avuga ati, ndi hano. Ububasha bwo gusenda abadayimoni nibwo bumuranga. Nuko Yesu arabandanya avuga ati, ni ku murongo wa 29, ati, none umuntu yoshobora ate kwinjira mu nzu y'umuntu w'inkomezi kumusahura ibintu atabanje kuboha wa munyenkomezi, maze akabona kumusahura ibyo mu nzu yiwe? Abandanya ku murongo wa 30 ati, uwutamperereye ko ni umwasi wanje, kandi uwudasukiranya nanje arasanzaza. Ati, kubw'ivyo ndababwira yuko icaha cyose n'ukurogota abantu bazobiharirwa, ariko kurogota kuri Mpwemu ni icaha kitazoharirwa. Umuntu wese azorogota ku mwana w'umuntu azobiharirwa, ariko uzorogota kuri Mpwemu yera ntazobiharirwa, naho hoba muri iki gihe canke mu gihe kizoza. Nshuti yanje mukundwa, uri kurumviriza izi nyigisho za Bibiliya, nta caha na kimwe gikorwa umwami Yesu adashobora guharira uwo munsi, kuko yapfiriye ibyaha byose. Mpwemu yera yaje mu isi kugira ngo ashitse agakiza ka Kristo mu mitima y'abantu.
igihe rero woba ugwanya mpwemu w'Imana, igihe ariko arakubwira nshuti yanje mugenzi, nagomba ndakubwire ngo aho rero ntuzoba ugishobora guharigwa. Nta guharigwa uba ugifise kuko wase agakiza wahawe ku bwa mpwemu yera. Ni igikorwa ca mpwemu w'Imana ngo agushitse kukozwa kuzana ukuvuka bwa kabiri. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko mu gihimba cya 3, umwami Yesu asobanura ko icaha kidaharigwa ari ukwitirira Satani igikorwa ca mpwemu yera, kuvuga ko ibitangaza Yesu yakora yabikora mu bubasha bwa Beyezebuli, kandi ibitangaza yakora yabikora mu bubasha bwa mpwemu w'Imana. Ico naco ni icaha kidaharigwa. Abafarisayo bahakanye Yesu, bahakana na mpwemu yera. Muri iki gihe nta caha kidaharigwa, ariko ugomba kunigana na mpwemu yera ntashobora guharigwa ivyaha, kuko mpwemu yera ari wazana guharigwa ivyaha. Ni nka kurya umuntu yoba agwaye ari mu gupfa, hanyuma muganga akamubwira ko hari imiti yo kumukiza, maze uwo mugwayi akanka iyo miti. Uwo muntu arapfa nta kabuza. Uwo muntu ntazoba apfuye ngo nuko yaragwaye, azoba apfuye kubera yuko yase gufata imiti. Igihe rero nshuti yanje wanka kumvira mpwemu yera, nta muti w'icaha uba ugisigaye. Ubwo nibwo buryo bwonyene icaha kidaharigwa uwo munsi, ni ukwanka kumva ico ijambo ry'Imana rikubwira. Ivyo birangiye, Yesu yaciye abarira abafarisayo ati, mwabana b'inzoka mwe, mwoshobora mute kuvuga ivyiza muri babi? Ibibogaboga mu mutima ni vy'akanwa kavuga. Aha ni ku murongo wa 34. Na Yohana umubatizi yabise abana b'inzoka. Yesu Kristo na Yohana umubatizi bari bazi biri mu mitima y'abo bantu. Ku murongo wa 35 Yesu abandanya avuga ati, umunyangeso nziza akura ivyiza mu itunga ryiwe ryiza, umunyangeso mbi akura ibibi mu itunga ryiwe ribi. Hano rero Yesu agomba kuvuga ko ibiri mu mutima wawe nshuti yanje ari byo bizova mu kanwa kawe. Abafarisayo bagiriza Yesu ibitari byo, ivyo vyerekanye yuko bamuhakanye. Ukurogota rero kuri mpwemu yera, turabona yuko iyo umuntu yitirira ibikorwa vy'Imana abadayimoni, ari byo abafarisayo bakoze. Abafarisayo ntibakoze ico caha rimwe canke kabiri gusa, yari indwara yabo. Mbere bari barayigize ikibafasha kutemera ubutumwa bwiza no kubugwanya. Intambara iri hagati y'umuco n'umwijima isunikwa na Satani, ihuma amaso y'abantu. Ikibi bakacita iciza, iciza bakacita ikibi. Ivyo nivyo dusoma mu mirongo ya 24 kugeza 30. Icaha co kurogota kuri mpwemu yera ntigishobora guharigwa nshuti yanje. Tumenye yuko umuntu Imana itazomubaza ivyo atamenye, ariko izomubaza ivyo yirengagije kandi abizi. Abantu bama bumva ubutumwa bwiza bakabufata nk'ikintu kidafise akamaro, bakabwirengagiza. Bamwe baranatinyuka nyene nk'abafarisayo, bakavuga canke bagakora ibyo bigombera imbere y'Imana. Murongo wa 36 n'uwa 37 niho dusubira tukabona ivyo Yesu yababwiye ngo, kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'imanza. Amajambo yawe niyo azotuma utsinda, canke amajambo yawe niyo azotuma utsindwa. Ewe nshuti yanje uri kurumviriza zino nyigisho za Bibiliya, suzuma amajambo yawe. Uzotsindwa n'urubanza, kuko uzoba uvuga ikiri mu mutima wawe. Nicaba ari ico kugukiza uzokira, ariko nicaba ari ico kukwicisha uzopfa nta kabuza.
ariko nagomba ndakugira inama, hariho uburyo bwo gukira. Izera umwami Yesu. Nta kiruta kuba umwana w'Imana nshuti yanje. Ukwizera gutangurira ku kurondera ibitangaza n'ibimenyetso. Uko siko kwizera nyakuri. Abakuru b'idini bafashe ibimenyetso babonye kuri Yesu babishira kuri Beyezebuli, umukuru w'abadayimoni. None kubera iki babandanya gusaba ikindi kimenyetso? Ku bantu b'Ininewe Yona cari ikimenyetso. None ga nshuti yanje, woba uzi ikimenyetso kiruta ibindi mu bantu uwu munsi? Mbega duhejeje gusoma ijambo ry'Imana no kubona ibitangaza n'ibimenyetso vyakozwe mu bihe bitandukanye. Twogereranya dute no guharirwa kwacu na hacu kwiyumvira? Nshuti yanje, wibaze. Imana iguhaye akaryo ko kuba umwana wayo, uharigwe ibyaha vyawe kuko uvyihanye, ariko ntukore ikizira co kwanka kumva ico Imana ikubwira. N'uyu munsi rero mukunzi wanje, ukwiye gufata iyo ngingo yo kwemerera Yesu akinjira mu bugingo bwawe. Reka dusenge. Mwami Mana yacu, turawukengurukiye cyane ko watanze Yesu Kristo kugira ngo aduhishurire ibanga ry'agakiza. Ndagukengurukiye kuri umuntu yari karakurikirana kino cigwa, yumva nawe agomba kumvira mpwemu yera, atagomba kumurogotako. Yemeye ko ari umunyabyaha, kandi ko Yesu yazaniwe mu isi no gukiza abanyabyaha, kandi umuntu yumva agomba kuva mu byaha. Umuharire Mana, mukure mu bo gutsindwa n'urubanza, umushire mu bana bawe. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igarukiye aha, naho ubutaha. Mwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.